je nivyo namambwira n'abantu baba mu Burundi. Mu Burundi ni igihugu ca mbere kiryoshe. Nukuri. Burya mu Burundi kugira bavuga ngo ni muri Edeni. Ndona ngo ngaba ko muri Edeni. Ni Edeni. Oya tubuze vyemera. Ati mu Burundi no hanonye. Ahantu hari ivyamwa by'ubwoko bwose amavoka, imicungwe, indimu. Urumva amapera. Ega imicungwe ntibiri kure. Bazanga imicungwe ibiri kure buke. Basamura tuzane. Aga president. Igihe ariko aravuga ivy'ubutare. Hari ibiti hari ivyo atavutse. None amafaranga ava mu mavoka nayo ninde ayagira. Sawa. Erega ubutunzi kama dufise si ubutare gusa. Yeah. Oya. Uko bigenda kose na exportation ziba z'amavoka. Hari kuba akwiye kuba ikigo kiregura ayo mafaranga ava makungaza ko rero uravye rero nk'ubu urabona nk'ubu nka Brarudi gukora inzoga iva mu bigori ya mugorigori bakoze bafise ama orange bagira mo gasanga ayo ma orange ama produit babikoramwo ugasanga matera akoresha na ibyo nyene muga bibanza kuba bakavye exporta bakabihinyanyura tukabigarukana tuvyemporse kandi urumva Abanyarwanda bo babayeho kubwo nabaze ko ari umunyarwanda nk'ubu yoza akavuga nk'uko je mvuga nga abantu bashaka twandikira kandi bagatwandika umunyarwanda wewe arinza aza kuvuga nga aza kuvuga ivyo yatumye kandi azavuga nabi azatukana kubera bayishimikije wamutumye hari abantu basanga baje kunuka ngo kubera ngo nerekanye ko ku mupaka u Rwanda atabarundi atabanyarwanda bahaba hari umunyagihugu n'umwe wigeze ubona aba kuri frontier uziko twese twagiye ko hari umunyarwanda bigeze ubona wapi uziko ico kidashibutse rero iyo reflex rero ndabwiye babiberaho kandi baranarima gushika no kuri boda hari ibigori vyane asita umuci bitobo hose okay wari washitse mwekandi mwe mwashitse mu Kirundo neza hari yepfo je namanutse hari yepfo twarashitse mu gasenyi hamwe namanuka gushika kuri boda twaramanutse sindigera mbona interview nyinga y'umurundi ariko ari doga ngo bugaye imipaka mugabo nagiye mbona abagore bo mu Rwanda bidoga ngo imipaka ngo barayugaye ngo abagabo bahora babatekinika neza ngo barugaye imihari abahutu mu Rwanda barisha abatutsi fresh mugabo no ngaho menye neza yuko bivanye n'ivyo ministre Ngezi yankiye ko Frodebu yemegwa kubera bavuze yuko abakoze genocide badashobora kuja mu mugambwe avuga ati ntituyeme no close kubera muri ico gihe abagirizwe Ivyubwoko barabatutsi Yes kunzi wa Shine TV reka ndabe kazi no ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuba biri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Don't give up. Never give up. Never. Basi mero fresh. Yeah. Ni gamisi yose nkunda kwabwira ngo ntimucike intege. Ufite gucika intege ni ntabwo musubiza umuntu inyuma. Jewe simbizi tuzanye kwa 2018. Ico gihe simbizi vraiment yari yonze. Ntwari uvyibusha. Wari wonze. Yari umuntu ebana yakunda abakobwa vraiment. Nta bakobwa nakunda mushenzi. Wabakunda. Ashije umuntu yombeshera ngo rico kiri vraiment. Yakunda abakobwa vraiment. Mana miya uyu. Reka zinshinga intege. Ivyo bintu nta n'umunsi. Uravyumva? Nukuri nta n'umunsi. Oya reka ndabizi. Oya habwo vuga uti yamye akundwa n'abakobwa. Byo uvuga yuko yamye akunda abakobwa habwo urabinyuranije. Ico bikoze gusa wari umwana mwiza vraiment je ndakunda ingene wewe wimereye rero iyo umuntu ameze nka Simbizi birasaba ko udacika intege nimba ari ukudraga umudraga ugatinda uko ku mugore mwiza Simbizi yase umugore mwiza uguma uri muri big up sana ibintu umeze fresh nimba udraga kugeza uronse ushira mu nzu urabonye asigaye akora ikiganiro ameze ngo ngo tubone impeta oya nasi bisanzwe none gasha je ko je niyo nambitswe siyo nagutse twa tugukumbuye rega niko mvuga ati nta mpamvu rero gucika intege yaye nakoze ikiganiro na bisigaye mvuga yuko ari abakobwa bababajwe nuko narongoye abantu ntibabitahura bajanga ngoma ngo ndi mubamye ntibarakuroga none kunyara ibintu byo kurogana ugasanga umuntu bamuroze
sha je muhira uduti twose duteye twarumye kweri usanga yo ibaze n'imvura iri kiragwa haguma mwa nkabona ngo amateke yumye muhira n'imvura ingene gw'imisi yose uranyisha donc ibiti bikaguma vyuma rindira beje amatwa duti nagwere duteye uraduteye twarameze jewe muhira hari inkono twagiye turateramwe iboro byarumye mu minsi za rero biragusha ni uzoshikirwa birakuraba bana ni big up sana and don't give up and don't give up kabisa nenda gukumbuye kweli je nagarutse kweli kwa mpevyi ninde yaduteranije hari abantu inyuma oya ubuzima no kwiruka ibinariya none gashasimbi wiruka gute ko je ndabana kondera twirukane nkavuga ati bashe je hangana na byinshi je nabizi ko ndi umuntu niyo byoba byahaye mvuga ati simbi dusimbire ngaha turabe ko icovamo kare gabiyo nyitse bari ibindi bintu babisaba yuko uba wenyine uramaze kuriba gushika naho niyibage je ndamaze kugera ahantu bakambaza ati witwa nde ngasanga nibagiye n'izina cyanje nda kubera ucuvuga izina ryane nimba aho baba bagomba baguhamara hamwe niyibagira nanje ati ibyo bibazo usanga umuntu harimo niyo mpamvu aravuga ati nemenye ne ko yampebe kandi nzi ko hariho twaza tukayagira n'abantu twayaga ibintu bizeye ntawe we kwera cyo tameze sinoguhebura abanye urugamba wararubandanye ndabandanye abantu gupambana geze ku bansi bangahe bagira 200 bagira bakwiye abansi 2000 ego vrai oya sabansi muga hajya hano n'abafana muga abafana nasanzira majorité nibo bansi vrai muga bari abantu badukunda byakweye ega urazi umuntu yita nije nabambwira abantu ati iyo ufise ngo abantu bagukurikirana ngufise abantu bangahe bagukurikirana abo nturakumva muga umenye yuko nukurikirana n'ubutungane nawe nabakurikirana yego bafise umufollowers yes buye je narahora kandi je hari abantu dukunda gushoboje nk'umuntu dushwanye uwo muntu uzomenye ko ari badashobotse ntashobeka ntibishobeka n'amayobero abantu tumaze gushwana mumenye ko ari mwebwe mudashobeka genda umuntu ashaka kana makuru ansumira ngo kenshi ngumushwana bagusavye mu bambi none abo bantu baza je aho reka ndababaza ikibazo maybe ikiganiro maze ukiraba simbona naho nze ko nimero y'akazi kugira nawe ushaka ko nimero y'akazi oya ni wowe wanyigije gushira ko nimero y'akazi ntabwo kugira ngo hagira umuntu aguterera mbwa abandi nabo bagacabona hagira umuntu bo ntibabona akazi bakubona uri gusa bana ukaza wumva ngo nagukunze ngo ndungikira ifoto mu bambi Bartazari baragira batabivuga se abo abari ready ngo munagire call video oya turashize ko nimero y'akazi ndiko nirondera akazi ubu uraba umuntu yo gusupport ega n'abandi bose barashiraho nimero ya support ko urabona ibintu dukora tubikunda tubikora suko ngo n'umuntu ngo afise ngo amafinance macha nk'iki rero gushira ko ushaka kubura umuntu afise umutima avuga ati reka ndagwe support vraiment kandi barahari hari abantu vraiment kuva nshize ko nimero banyunzikiye kandi baransapotinga kandi biboneka ntabwo mutagase of course uragutagata gute abakobwa mwarahiye rero icyo maze ko rero ngaha mu Burundi muri ibintu bya entertainment yacu burya umukobwa ashaka runka akazina gatoya we biranyaruka ashaka imwe nato gasimbo ntubeshe urazi nka jewe gera nzoro nk'umuntu andunike ni $2 muga barahari sa barahari kangahe muga barahari je nkanje jemeruka muri banki meruka muri banki kuri ngiye gutora amafaranga narungikiye kuri Western ndiho ndategura mariage oh halala nukuri niyo ategura mariage barandungikira bahejeje kundungikira baca baransunika bagenda wibeko ngo nk'umwana w'imbata nukuri umugambi nyene imigambi gitunguka bazovuga ngo mfise umugambi muzima ukeneye gutera imbere ibigusubiza inyuma byose baragusapotinga kwe cengira ikibazo mugabo je siba mu mariage ngo ari umugambi usubiza inyuma umugambi utunguka oya mariage ni umugambi wunguka d'une part d'autre part ni umugambi wunguka yo bitahuye erega wowe nk'ubu unywe muri 20 ans ziri imbere kaka mwamikazi nakajya ga petit frère na ga petit frère na ga petite sœur kaya ga petit sœur kiwe
kazovuga ati papa icara rero sasa none wose umugambi wunguka ufate ni long term aho abo sinda bafise ntaragira nivyo osha sibe kashare oya kogira famille navyo ni vyambere baza cameraman wawe ngako atambonye ngiye kudepoza kamwe kumusaga gakimyaka nambari 10 oya bijya sivyo nakogira ngo none kanya nakore gatagase fresh nikazonyishereka ati papa kazokwicarika mu kabo ivyo simaka ugire mamu bamije kareka ivyo bintu share donc uri kuvuganura abandi kutagira mariage yabigukundiga n'ijambo ry'Imana riravuga ati Paulo ne yabwiye ati kurongora ni vyiza mugabo kutarongora ni vyiza cyane. Ni vyiza cyane. None yaro. Paulo we, afise umugenzi tuvyumva kumwe. Hari umugenzi wanje nita Paulo we yambugose. Kutarongora ni vyiza cyane gusumba mugabo rero twebwe kubera imvo izina ziriya byatumye yuko umuntu arongora. Yes. So yega ni vyiza. Mugabo kutarongora ni vyiza cyane mugabo kurongora navyo ni vyiza. Ngabo urumva nawe kutarongora nawe ni byiza cyane utacyugira nagira nite mu ruzi ndagwitigize utaciye wigumira muri za mubana siko nagira nite mu ruzi ndagwitigize uraze reka nagiye gusanga ati ubu norongo rero Western zino zakujako Western yaje bayugaye gwe wanashaka abanyene bagwa Western bazoguterera mugabo wapi Ndacavuga ati ibako uzobona muri list bakurabera amastati bagabanuka ati nta nimero yanje agifize kumbe kere yarakublotse ayi wowe nabapfuye none gashe kurungikira nayo nkubara aba diaspora bavuga bati reka minyone ndamuha ivyunguka ni nazibujumbora ebana tuzanye nka wa wundi wa mawimbi ni wa wundi umwe yaguhitaniza ivyunguka ebana wa wundi yarafise kidwa gikaze we haga yavuga ati aha aje ko nakarize ndakabonye mbwana utongo mawimbi urumva nyene ko ari muri mawimbi canke sagutwara muri 7 Rovers Hotel hari hejuru muri VIP ebana hari habo wabonye ko akazi ataraje vraiment kuri 7 Rovers hari hejuru ntakubereye akayaga umumesha yazanye Starlink hari connection ebana ufye kandi uramaze kurara nabonye mwari mufiseyo ntuzemwe na mama mwari mama jewe nta mubambe jewe nzamurare kumwe n'umugore oya none wavyari bigakwiye koko abandi bantu bazi yuko amahoteli ari kujana mwabahabara ari ubona umujama ngo brongo none ngo ndege ngo agahoteli ngo kinyegeje none naki oya anu inyegeje je ngo hari nk'ahantu hitwa kuri bahe bose muri mirwari nkeneye kujya mvuga ati mfise akazi kihutirwa nkeneye gukora content imwe mvuga ati wana nka bino bi content byacu dukora utamenya abansi bari ruhande yawe nshaka kugira kuri bahe bose nkicara afata agashambre pour 50,000 umusi wose nkicarira alez nakoraga content kandi nkagira editing ndahava nkaca ngenda ukuploadinga ko nta na connection yabo ni muri mubambe urumva uri deconnecta ni habo ara igihe tugenda nabajina muri Tanzania yaba umugore atazi yonde ntaramubwira wari gusambura nukuri apana bya bindi ngo basingo harazengo naga connection ngo basi nagakeye urumva twamaze indwi turi deconnecté nivyo mwisi tutaza ati ibigezweho ni ibi aga connection ko nyene kari gahari none na wifi babahaye hari ahantu twagenda ko nkajewe namula ahantu twarara kubera navuga ati dutegeza gutanga raporo muhira ingene bimeze atwiba ga connection nahone gakaduza nka NG telefone umugore kandi rero gitangaje nyakigo gusa usotse gusa gatoya gusa connection yacitse mugamba hari ahantu nyene turi mwishamba twana n'ibikoko twana n'inkende nyinshi nuze nyine nkende iki nzoka mugabo vraiment byari biryoshe ubwo buzima bwo Tukone yagayene yakija muri mubambe nyene. Ahubwo nyene je iyo nkunda genda ikubaye. Ja muri mubambe. Ibazi bafise 10 bashabaja muri mubambe. Yo bariko bafite anniversaire. Usanga bagonganye. Anniversaire wari waryohewe. Ajya. Bariko bari babaye 10 arezi. Aga ni habuze ivyunguka bo kuri babagonganye mwe baca barasesa amabanga. Ega je nivyo namambwira n'abantu baba mu Burundi. Mu Burundi ni igihugu ca mbere kiryoshe. Nukuri. Burya mu Burundi kuje bavuga ngo ni muri Edeni ndona nko ngaba ko muri Edeni ni Edeni oya ntibwo tuvyemera ngira ati mu Burundi no hanonye ahantu hari ivyamwa by'ubwoko bwose amavoka imicungwe indimu urumva amapera ega imicungwe ntibiri kure bazanga imicungwe ibiri kure buke basamura utuzanire yarara bisaba ko ndoga ariko konte ntabyo woshobora naho noshikira niga waje
igiri ngaha nyina amuru yo uri hafi basi tubereye ko turi mu nguyo hejuru yawe mugani tweze wewe utuni tweze jam nta giti ufise ngaho uzo nk'inda zireze twe twibereye muri Edeni kwa Simbizi urabyo ni juste kwereka abarundi migiti urumva haraba abantu iyo president ariko aravuga ngo uburundi ni Edeni turi muri Edeni bavyumva ku mati mu Burundi je hari umunsi nigeze gukora post uyiko abene yugo batangiye kuzararima amavoka no nigeze gukora post amavuta yitwa avocado ntuzuyisiga ndanayazi ni nayo mavuta yanaharaye cyane voilà manurira ngaye micungu ibi uzani 3 manje turi batatu ni juste gusa tubereke go ngaha aya dukatse ko turarya Adam agiye we Adam mbega muri Edeni ninde ubona umuntu waya macinya naco reka cyabana ni juste kwari kubereka zanira nanje ngubira kwizaniye mazi Simbizi nawe kwe uziko shise wamanyise we urabona example urumva nera ba prem ushize wamanyutse urabibona ne nk'uzaranga huyo uzi thanks we munyamusaga nkunangahe numwana wo mukinanira igihombi yego vraiment none kandi ibirere ibintu cimeza mu Burundi urumva narigeze gukora post ivuga yuko mu Burundi no hantu ikintu cyose wotera hasi urubuto nta nifumbira ugira bica bimera hayiga rero abantu bavuga bati ngo mu Burundi ngo bazakurondera iki ni ibirere ndakubwiye ni isi yacu aya mazi ayibona ngaha ziri ngaha hano igikombe njishikanywe kandi ntacangira akindi kintu nibuze ko nigeze ayibona aya no igikombe nshikanywe uravyumva so none hari iwacu mwijenda none bazi bagenda kuvoma amazi hariya mu myonga kandi bakayanywa rero bakayatekesha inshuro nyinshi hari cyo abaye nibi rero iyo president ariko aravuga Edeni urumva ntibaci bagomba kubona bofete bobo baca bagomba kuyifata au premier degré biganye navuga ngo avuze ngo Edeni abaye karavuga ni kujya kuntu muri Bibiliya handitse ingene Edeni ingene bayivuga ugacura ba rero n'isi y'u Burundi ingene imeze ukaraba inzu zo mu Burundi ingene zimeze urabyo je nta no harira naha rero tubona rero twebwe tuko fresh rero iyo post nigeze kugira kuri ibi by'amavoka ariko nderekana ingene hari ama produits menshi tu exporta tu importa kandi dufise matière première two export ugasanga ahantu hose mu Burundi hotera ivoka riramera uravyo ugasanga je nagiye kuraba nk'ingozi hajya nuko president igihe ariko aravuga ivy'ubutare hari ibiti yari vyatavuze none amafaranga ava mu mavoka nayo ninde ayagira sawa erego ubutunzi kama dufise si ubutare gusa oya uko bigenda kose na exportation ziba z'amavoka hari kuba hakwiye kuba ikigo kiregura ayo mafaranga ava makungaza kuko nta kuntu Murundi yorima ivoka hama rikadandazwa amafaranga ava makungu umije faranga ava makungu yagomba kuba muri leta rero biga rero man kuko uzogende wana nka guhera nka 21h ingozi babatangiye gupakira amakame imifuko n'imifuko y'amavoka hariya za makamba zahe amananasi kandi yambutse umupaka aya mafaranga ntazara amarundi azara amafaranga afise agaciro nawe tura amashiringi kora amashiringi uyadandaje hariya urafise ko baguhereza ama devise uravyumva uko bigenda kose amafaranga yose naho wogurisha mu manyarwanda byasaba rero yuko ayo mafaranga yose abari leta ya controla kubera ibintu tu exporta bica mu binywabi ni byinshi nivyo rero zubwo butare gusa kubera meme n'ibintu butare kuko biva mu kuzimu biva mu isi yacu urabyo mu Burundi hano haramera fete
kuko rero uravye rero nk'ubu urabona nk'ubu nka Brarudi gukora inzoga iva mu bigori ya mugorigori bakoze bafise ama orange bagira mo ugasanga ayo ma orange ama produit babikoramwo ugasanga matera akoresha na ibyo nyene muga bibanza kuba bakavye exporta bakabihinyanyura tukabigarukana tuvyemporse kandi urabyo byasaba rero yuko n'abarundi biyumvira cyane kubera ubu n'ubutunzi kama dufise namba igiti c'imicungwe nk'ico gishobora kwimeza ngaha sivyo harura nkino micungwe ihiye yose iriko ari amafaranga mbafise ni menshi amafaranga menshi cyane ari imyembe ajya n'ivoka ajya n'amapera urabyumva ivyamwa vraiment byose so ucuharura rero ivyo rero isi hari ahantu surtout nk'ariya za Carama je ndabanegura fo usanga urupango rwose yarukubisemwe amakaro imikaro none uzohatera iki man impango presque zose zo mu Carama urabe hagiye nahora mbu bwa mbere nahagiye hose mbu usanga ari amakaro ugasanga ari ugende espace n'ahantu ho gutera ivyo normalement bari bakwiye kugira ahantu ho bagira ibigopo urazi ko hariyo oya je muri hari ibigopo hari ibigopo hari ibivaze nyene binini byo guteramwo ushaka tomate ushaka guteramwo ikinibo mugabe rero igihe espace nini bashira amakaro rero mu Carama bigenda navyo niso mugandi kubera hatera amazi mugabo urumva nahone hamaze kuba ama systeme yuko amazi abakanalize neza nahone urumva yuko umuntu yogera rero ibyo bintu byayivuye muri yaga byose byayivuye muri yaga muri Tanzania ingene twari twibereye mu gashamba cimeza wavuze hirya kintu cuko babugariye uravuga ati betete habaye kudahuza no kugonga usanga ari kugongagongana niwe ndahubwiye ko mu Burundi haryoshe kuba uko kugongagongana rero bijya none mu Burundi none baza yuko imikwabu iziba biba byavuye kuki ko baba bavyonze hajuze n'inze yumva ngo igipolisi ngo cahaje gutera imikwabu baza yuko yaba ega none amategeko uziyaje gute nico gituma amategeko meme nivyo namamvuga ati meme umuntu wa mbere yatwaye imodoka nta mategeko agenga ibara ruja n'uruze yarigira mwibarabara areze n'indege mu kirere baraguruka mugabo batangiye kubona yuko ari amasanganya hari habayuwayi hari iki bacha bashinga amategeko kugira bigende uko nuko bigenda na rero ucona rero mu Burundi twa tubaye uri free uri mu bwigenge mugabo rero mugiye mu byo kuvyonga ko usanga rero habaye umukwabo bagiye kujya bagasanga rero hariho ibintu biteye amakenga naho ucumva ati bamuhagaritse canke byagenze uko nuko mugabo urumva surtout kenshi sabantu babiyadokije biba byavuye muri bo nyene kudakurikiza amategeko ibintu batumvikanye ko ari ibintu barengeye bagacabana ati wanse ko dusanga tura oya normalement bebavuga gute biva muri tugabura wanse bimeneke aga rero bacaja muri bimeneke hari abantu bikunda narabibonye hari abantu batabashaka gupartager n'abandi bantu rero iyo bigenze uko nyene muri mu bantu tura tugabure wanse rero abana la majorité je ndi sûr et certain ugiye neza ukurikirana ko none yagani hari maze imyaka n'imyaka iri yarezi ikorera udukuru toke tege baratuduganya igitega no kurukemana amafaranga yaga yabaryoshe ibintu byinshi mani bakora yaga ujya munsi bafata 10 d'anniversaire niho narindi baramaye ugwakwa nisongo ngenda ndayitwaye barananekereye ntimwantumiye mugabo après des jours mubambi it's okay bitayisha nibakurikiza amategeko ko bababwiye nibaregirariza bagaruke vraiment yaga ntakabiga ntakabiga reka tubandane je nari maze imisi ndarakubuze icatumye ndanakurondera mbere cyane ni ikintu rero nandikuye n'umuntu numva aranyinspira iki ni umutipe w'umunyarwanda umwandikiye vraiment arambwira jama nonera uwo mucungu yikate ntibibaze muratoye imicungwe ngo itagire canke unyogereze oya niyoza ukatemo kandi ngatira ntibibaze ngo imicungwe idahiye urumva wa munyamakuru wo mu Rwanda yego ntuvuga ngo ni babandi bagira yarambwiye ati je ndabakunda mwe na simbizi ku bintu mwavuze byose nta kinyoma mwigeze muvuga Chiragomba ndakubaze eske abo bantu batwandikira bo mu Rwanda kweko je aranyandikira arambwiye ati ndavye ibiganiro maze imisi mukora birerekana ko muri aba patriots mukunda igihugu canyu ati kandi natwebwe
uravye turakunda igihugu cacu plutôt turakunda igihugu canyu cacu baragikunda yes abanyarwanda ati mugabo kubivuga biragoye ubivugire bakonya ati mugabo twebwe turiko turabira igihugu canyu turagikunda kandi cane eske we nta feedback wigeze uronka y'abantu b'abanyarwanda ndazifise nyinshi bakwandikira bakubwira ati ndazifise nyinshi uko biri kose ndazifise nyinshi mfite abanyarwanda urumva abanyarwanda bo babayeho kubwo nabaze ko ari umunyarwanda nk'ubu yoza akavuga nk'uko je mvuga nga abantu bashaka twandikira kandi bakatwereka umunyarwanda wewe arinze aza kuvuga nga aza kuvuga ivyo yatumye kandi azavuga nabi azatukana kubera bayishimikije wamutumye mugabo twebwe ngaha nta udutuma naki ni patriotisme no gukunda igihugu amatukaza ndazirangaje mukoresha ora aba patriote ega twebwe kubera nta udutumye ega nanje we bontu ega niyo mpamvu jewe nirinda no kwiyege no gukolabora kuko nse jamais hari abategetsi benshi urumva jama nyogereza cyane n'ucugo cyo dukatire urumva hari abantu benshi bagombye kwiyegereza abategetsi mbere tuva bataye mu rudubi ko nk'ubu urashobora kuba usanga wewe ufise uko ibintu bibona ugasanga uwo mutegetsi uko abibona wewe ni kubw'inyungu ziwe urabyumva ugasanga nk'ubu wewe abona ati umupeti umujama n'umu-influenceur reka ndamuvugisha ibi ego ako kazi ko uravye nk'abanyarwanda ibyo bavuga uraneza ko ari ibintu baba batumye kubera bo urabona neza yuko bafise ibinyoma bafise akacemvanta akakirema akaza kukigaburira abantu ngabo twebwe ko atamuntu haba yadutumye nibi tugerageza kuvuga n'ibintu tubona neza ati ibi bintu uko bigenda ko tubirabiye mu mpande zose nta ngorane iyi nkuru babitwaye uribuka yuko nicyavuze yuko jewe bantuka ego nishikiye ku mupaka je naravuye Bujumbura ndagenda ndashika ku mupaka uravyibuka twari kumwe mu Kirundo Cibitoki hehe hose za Kanyaru hose na Ruyigi plate ni Ruyigi ni Muyinga Ikobero hari abantu basanga baje kuntuka ngo kubera ngo nerekanye ko ku mupaka u Rwanda atabarundi atabanyarwanda bahaba hari umunyagihugu n'umwe wigeze ubona aba kuri frontier uziko twagiye ko hari umunyarwanda bigeze ubona wapi uziko ico zidashibutse rero iyo reflex rero ndabwiye babiberaho kandi baranarima gushika no kuri boda hari ibigori vyane sita umucibitoki hose okay wari washitse mwekandi mwe mwashitse mu Kirundo neza hari yepfo je namanutse hari yepfo twarashitse mu Gasenyi hamwe namanuka gushika kuri boda twaramanutse urabona neza yuko abarundi bo barashika nabwo ati umupaka nguye ati uwo murongo ati naho Rwanda rugarukira bagashaka kubwira ati ahasigaye ati hajya kajya kazu kariho ku birometero nka 2 bukabamwo inkera gutabara izo nkera gutabara bambwiye yuko ari ati ngo bazigiraje n'imbondera kure ngaha mugabo bafite juste urumva ni ya abo bitanga imbondera kure ni ya mixte hariho aba security bajeje gucungera umutekano iyo sinzi ko urabona niyo mwihenze mugashwana no mu kabari babyo urabona neza yuko atana amasegonda 2 yohera utarafatwa mpiri shiraje kwindirisha urabyo ntibibaze ngo iyi micungwe siyo yaryoshe tubweka zanihera umuhungu arakora original ni original sana urabyo bashaka bavuga ngo dukora ibigana turiko turashya ntango ari ngwana Nosu twama muri Eden. Twama yaryoshe. Ndayisiga se. Nigute cyo nyanda kimana. Asalamu mutwe. Nagenda se ya. Yari sample. Unavuze ko twagiye wanyu muratugaburira. Babwire se. Babwire ko mvuka mu bantu. Mu Kirundo. N'umunyegenda. Urumva rero. Ashango babonye ingene basira kuvuga. Iyi ni commentaire. Bama badutuka ya mbere. Ngo president wacu ngo yamavuga ngo ibiryo rero president bari karavuga siwe gusa bifise. Ndabishira muri introduction zo kura. Mugabajya ni washinga. Umviriza. Banyarwanda kazi. Ibiryo president yamavuga siwe wenyine ntabifise. Everywhere tuba turi mu Burundi. Bazi nk'iyishitse mu. Uri Murundi uwari wese yitahuye. Atahura ico vision ya president ivuga agomba kugira ibiryo muhira kabisa none singibi none turi si Bujumbura none
twayamuye babona aha turi si Bujumbura ntituyamuye aha turi si Bujumbura rero perezida ariko aravuga ibiryo niba ariko aravuga ntabwo aravuga ati murundi wese aronka icyo ashyira mu kanwa tuendereye twagomba kubereka gusa ko karagaciyemo abone kuhiye kandi uryoshe bereka izi sirengarenga hagiye harimo imboga nabonye mama ndamukumbuye izi ni rengarenga n'amateke iyo n'umucayicayi hagiye ziriya mboga bazita gute gajama bijya by'ibibabi ziriya mboga zigiye ziri amashaho ibi bazita gute urazizi ziri oya hari kundi kuntu bimeze nk'itabi epinare hari ukuntu bazita nk'ubu yamama iri kuri telefone ndashaka ngo bazaba marazizi sana ni chauve parashuge akantu kagiye so ibi rero yego iyo turiko turereka ufite twebwe twerekana ama proof burya iyo umuntu rero impamvu ndakubwiye yuko kenshi abanya ntibavuga ngo ni mwito kwa SIMBIZI urumva rero iyo umuntu ariko arakwereka proof ukuri hari abantu ukuri kwabo kubabaza urabyumva ugasanga bobo nk'ibitwega turima ngaha bobo kugira gishobore kumera mu isi yabo usanga bisa ama formule menshi bicaye bababaza avuga ati natwe twogira isi yo mu Burundi urabyumva rero naha rero ucubona rero iyo turiko turabereka ivyo urabyumva hari abanyarwanda bamwe abo oyi babura aho bavugira kubera bazi neza yuko bihenze bakavuga baca babica barabica nashaka kuzana akantu simbi nashaka kuzana akantu kukungene aya kantu yambwiye numva vraiment nivyo yambwiye tumwe muvuga ko muri abapatriote n'umuntu ariko arabumviriza mu mvugo yanyu arumva ko ari gukunda igihugu mugabo la majorité y'abantu bavuga bo mu Rwanda yambwiye ko nyene nshaka ndashiramo message ndazimanura ndazibereka arambwira ati mwebwe muvuga ko ari gukunda igihugu kandi natwe igihugu cyanyu turagikunda mugabo twebwe bahavugishwa abantu bavuga n'ivyo basoma bisa nk'ivyo arivyo basoma n'ibintu vyanditse Shamvuga wowe kuri feedback umaze kubona nini niki wabwira abantu n'abanyarwanda muri rusange kuko baba nibo bateze amatwi iya mu bisanzwe uzorabe kenshi la majorité y'abantu bakomanta nibajya usanga ari nk'umuntu umwe benshi n'abantu bahawe akazi burya nibake buga ni bakesi na benshi muri abo baza bagira niyo mpamvu yaba dufate nk'ubijya bavuga nkato bibinshi intege banabihagaritse ngako kubera nzi neza yuko plus yo hagiye batukanye ukuri kwanje kuba kwashitse urabyumva naho rero turazi neza yuko ari abanyarwanda b'umutima yego cyane vraiment barahari vraiment batwandikira jewe wanashaka kuri mariage yanje sono nakoresheje ni umunyarwanda yego sono sound we barahari n'abana bere bahana ni umunyarwanda jewe nta kibazo ufite cy'abanyarwanda gusa twanka abanyarwanda bahendwa n'abarongozi abana bari rega ni uko no mu Burundi hari abayobozi boza katubesha bibaho hari nk'umurongozi babona ati bana mwanya n'umwanya ndashaka gukura n'ikibazo reka ndondero dutembana urabyo ugasanga arakubesha ukoresha ibintu bitari ivyo mugabo wowe ubona ukuri wowe nyene ukabona ati oya kameme uriko urasupporting umuntu ashobora kwirimira akarima gato ko mu rugo nko mu rugo kajya gatoyoga amashu niki urabyumva iyo politiki imwe n'abantu barimo kurabona uno munsi ubuzima bw'Ibujumbura bwo mu miji ubuzima tumuri rusange ubu wese coroshe urabyumva bisa ibiharuro byinshi kugira ushobore kubaho ibintu byose byarazimbye mugabo none nk'ubu uri kurambwira ko umucumbwe wazimbye je nzo bitahura gute kandi nje nganda ndino sibe president yamavuka yego bariko president none president yamavuga ati none eza bariko president wacha n'intombe nino ega ndibinye none nka jewe ndakuba niyo mpamvu mbagiye ati none nk'uyu mucungwe ambwiye ko gwa nga igihumbi muri alimentation none nka jewe je ndabitse nk'ivyo bimenya gute cyari bazero ari nk'abantu ngaba bamesha usanga yifitiye nk'ikiziba cy'isamaki yego bariko ndabatse yego vraiment jubu ngene tuvugana nga ndavise umupeti inzi je umugenzi wanje afise inkoko majana 7 wewe uja kubaza inkoko ngo yazimbye utarabizi wewe yavuze ati je ngomba niyororere kandi ari nganye Bujumbura byo korora twaye tubizi ko ari bya ruguru aho kera no twadoga ruguru tugasanga nyokuru afise udukwavu gasanga biraga kwavu kamwe kera mwana yaho kwabo twegejeje ngato tukajya oya mugabo no munsi urumva uragenda mu rugo rw'umuntu ngahe Bujumbura afise inkwavu nyinshi yego je ndamaze kuhinjira habana inkwavu kandi ngahe Bujumbura afise utunuma afise inkoko uravyumva naha rero iyo umuntu
amaze kwitahura amaze kwitahura agatahura ati ikume bwa bundi ibihe byagiye birahinduka utugeze muri bino bihe amasource namba yaraya abo ntibigikunda reka ndabuku none jewe sinama ndi maro ndari maruguru ndafise imirima ndima nka himbura n'ubweno zamba bantelefone bambwiye ati hageze ko ngenda gusoroma imyumbati narimye canke ibigori canke iki urabyo byose umva n'ibintu biba bihari uravyumva so rero gukunda igihugu abantu zati hari abantu shotu ubuzi neza yuko ari abantu bakugira bagufitiye ishari uravyumva mugabo ugasanga abantu nibakepa umva si ishari urinze usanga inbox abanyarwanda bakubwira ati Burundi turabukunda umva abantu bakunda Burundi b'abanyarwanda ni benshi ko jede nyuma niho nanditse ati tudahendanye tubwizanye ukuri nicaye ikintu Murundi akumbura mu Rwanda mbego atabarundi urako namaze igihe kinini mbenda kubaza je sindigera mbona interview nimwe sindigera mbona interview nimwe y'umurundi ariko ari doga ngo bugaye imipaka mugabo nagiye mbona abagore bo mu Rwanda bidoga ngo imipaka ngo barayugaye ngo abagabo bahora babatekinika neza ngo barugaye imihari ega mu Burundi murashoboye urumva tudahendanye mu Rwanda hari umuntu ace yandika ngo ikintu bakumbura ngo ni ngo BK ngo arena mbega hoho ko nzi mu Rwanda uku Rwanda ndaruzi ko atakirori kirenza 1 heure mengo ni nko minuit ni minuit babugaye none wozokumbura hehe ahantu ntafise droit yo kunywa inzoga mboregwe no gushika mu gato ndari mwibarabara gushika mu gatondo babugaye wo kumbura yiki rega bajya batipe none igihe baba Christopher bazi sho yabo ntiyatanguye ntibatanguye kuririmba saa 8 z'ijoro yego baratangiye bwati mu Burundi gushika mu gatondo bo berega ku kantu nako bafise uravyumva rero bazorekana no gukunda Burundi gute uraza nge urigira muri Crystal uringira muri Malibu muri Malibu abakiriya batangura kuza sangapi byagondoza kubatembera 4 umvarize muri Malibu gushika saa 10 z'ijoro umengo sinakabare mugabo rindero 4 zigere abapfuye hariya hose niyo bagarukira abapeti vraiment bavuga ati abantu agenda gutinga bwa bunyamusaga babwiborera agenda gacika ese buya mbango batwaye amada butazi bazi tatubeshera babigire kunwera inzoga none kanyoye inzoga none mu gatondo ne byaryoshe nzi ko ari inzoga ni baby Teniri mugabo mbwa mana warakoze kwera nagiye numva ujye mushikiranga niwe ntwengeje aje mu gatondo fata inkindi mbwa ari umukobwa kweri jegeze ku none kweri urazi naho duhuriye yagize ntarakizwa wavuye ukizwa ariko ntabwo yararinda igihambaye nuko wakijijwe haleluya ngo ndamwe ngo sase nkanimire katira dimate ucamashwe nasanga wowe ni mukobwa katira dimate ababorewe apana ababorewe abari kiziga oya namba aba yatabangiye kenyisi katira hagararinda aba yavuye handi none mwabakobwa mwe ntimugira aho muba amplisi mukamenge kumutwenzi niki wabwira abantu bakiri mu nzira barimo kera oya nibibereye nashobora uburenganzira bwabo ariko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ubwaye n'amateka gusa nta mateka none ni Paulo bose barabicange n'ibiyana baza ngo babiriya bwa Paulo oye muntu undi bavugira amahitamwo iyo ni wapfuzoja ni wapfuzoja yo nzoja nzi mu kuzimu nta ukajya bapfuye witeze mara ukazogenda ukora enda kwereka ndakubwire jewe croyance wanje je mpambara no gukora ibyiza gusa uravyumva mpambara no gukora ibyiza iciza cyose kubera nukora iciza
abazogushingira intahe niyo eternité burya eternité je sindayiharura ngo uzopfa ngo hama ngo uzuge ngo hama ngo ucige urubanza burya ivyo wakoze vyo nyene n'urubanza ivyo wagiye urakorera ngaha kwisi vyo nyene biragucira urubanza urabyo rero niwibera wikorera ivyiza n'abazokomoka hari abantu bavuga bati hano kwanaka bose bagenda bavumera ugasanga rero n'ahandi nabwo ati no kwanaka bose bakagenda bavuma rero ni wowe kugira choice je nukuri je sinigera mparura ngo bintu ngo bizoba ngo urumva hari abantu bavuga bati ngo nzogwara usaze ngo ari ku musego ngo hama ngo yihane urabyo ntabyo urumva ibyo ugasanga wewe none ugasanga umuntu ubuzima bwiwe bwose bumaze akora ibibi gusa mugabo hageze kumukanyuma oya kora byiza tu kora byiza gusa urumva boy hari igihe nyine usanga nyene ziho ko ari urupfu utarinda kuja ku musego je ravuga pasi tuvuye mu gatumba hari ryari uno musini kwa kanga no musini kwa mbere samedi gejo no musini kwa kabiri cyane kwa mbere hari umuntu nze hari abantu twari ko turagenda imbere yacu twari mu modoka mbona umuntu bakubise simbi nta nuko kavuze akantu gatoye ubwo nyene umuntu barapfuye yaragonzwe n'imodoka yaragonzwe n'imodoka nakuvuga ngo nta nuko yanavuze numvise akantu ngo nkuko mengo ni nakabati ko bagakorakeye kumwembe kera baragiye nuko rero imeze camvuga ati buryo umuntu uko biri kose yarakwiye gukorera nimba ukunda igihugu gikunde nimba ukunda abantu bakunde nimba ukora ivyiza bikunde nuko ntuzi umwanya kuko vraiment urufu gogo turagendana tuba turi kumwe niyo mpamvu rero nubaza umuntu kuzoja we tenda mema to kora byiza cyangwa namwe ukora ibi bikore bazokubona ari ngorane nta kundi ega byose turabire ari karoga ngaha muri douche ngo hirya ejo hari wapfuye wundi je nkaho nyene mfise ibiyo bishya kuri bitatu ibiriyo kandi by'abantu surprise kabisa muravuga ati atakuvuga ngo yagwaye iminsi 2-3 nico gituma simbi iyo tuvuga jewe nkunda ingene wowe uvuga language ukoresha hari abantu bavuze ngo urakoresha ngo ibintu vy'ubwoko jewe mugabo je sinibaza ko ico kiri muri umuntu avuga ko nkoresha ivy'ubwoko nuwa muntu aba ubo wamubwiye ukuri yafashwe neza yabuze ahantu na hamwe guca kubera ivy'ubwoko bobo sinese gusaba abanyarwanda rero babivuga none munyarwanda reka rambira ivy'ubwoko nkabanzi yuko aribo babeshwa n'amacakubiri kubera abo toujours bafite genocide bamba badandaza buri mwaka imisi yose ende 3 4 5 6 7 ina mateka twebwe mu Burundi harabaye neko ndumviriza ntibantunganya uramurondera umukoresha ikiganiro afite amabanga menshi president ego nura mondanye ariko aravuga ingene bashinga Frodebu ndafise aka video hajya nzogapo ico kiganiro nzokora ikiganiro kimwihariye gusa hama abanyanke nta kundi je mwaje mu yakoze ikiganiro avuga bashinga Frodebu batwaye dossier muri Minentere harimwo clause urabyumva harimwo clause muri mu mategeko yawo yavuga yuko atamuntu yakoze genocide azoja mu mugambwe wabo sinovuga ngo abahutu mu Rwanda barisha abatutsi fresh mugabo ngaho umenye neza yuko bivanye n'ibyo ministre Ngezi yankiye ko Frodebu yemegwa ko yavuze yuko abakoze genocide badashobora kuja mu mugambwe avuga ati ntituyeme no clause kubera muri ico gihe abagirizwe yonyabwoko barabatutsi so mugabo mu Burundi haciye ikintu cyitwa sévère commission vérité et réconciliation sivyo peu importe harabaye nibiganiro nibiyago barayaga baramenya ingene babigenza hama turabana tubarundi turabana turi harezi niyo mpamvu abantu benshi bakunda gukoresha iki kenshi surtout nko kuri jewe bamacakubi baba babuze ibintu biri valable kora muri demokrasi hagwana ivyiyumviro nuko jewe ikiyumviro ndashobora kukubwira ikiyumviro kumva ko kikubabaje nkakubwira ukuri kukubabaje solution sukucana ugomba kuza gutukana cyangwa ikiyoya nawe wazana ukundi kuri kwiwawe mbeshuza si ntiba yavuze yuko Frodebu bayankiye kuja kwemera kubera harimo clause ivuga yuko abakoze genocide batazoja mu mugambwe wabo kandi bya lisansi yuko ari umugambwe w'abahutu c'est directement baravuze yuko abatutsi atoja niko Ngeze yabishoye baca bazana ibibeshuzi ivyo akushaka gutukana ngwiki nibiki yo rero niyo mpamvu kandi kigira kabiri histoire y'u Rwanda baza babitandukanya na histoire y'u Burundi bajya bafise histoire yabo
ubu dernier none ko ndakurikirana umushikiranganje wo mu Rwanda w'ubumwe niwe yabisiguye neza yaravuze ati umuminisitiri Twabizimana yaravuze ati twebwe mu Rwanda barabishize no mu ndangamuntu muga mu Burundi byaranse yavuze ngo bafingwa amazigiye mu Rwanda ngo wavuze ngo nta birimo oya nibirimo byakuwe ko byavuye ko 94 byariyo none baza yuko abakuze base byari birimo barapfa ntibahari nari abavyeyi bari bahari muri 94 ubu ntibagihari none indangamuntu zabo nizari mwo tututsi twa none ese kuba baciye babihindura bisigura ko byaci bibibagize ico bari hava Urabyo byari bihari niyo mpamvu rero ibintu mwe nivyo mu kubikura kugira bihave burundu vy'amoko ni system Burundi buriko buragira d'abord mumanza mukabana mugasangira intwaro mukagira iki mukiyumvanamo mu nyuma kubera urumva ingorane yaho ivyo biboro usanga bitwaza fata nk'igihe cyabagaza nta byari bihari mugabo wasanga ho wanashaka warasanga ari intara gamacha kubera ari kubwinshi ugasanga n'ubwoko n'intara sivyo wasanga abana abanyabururi gusa nta wacu usanga bamenga mu gisoda cyose cyangwa abanyabururi gusa meme na ruguru burya hajya intara za ruguru zagiye gutwagwa n'imvukira mu nyuma kenshi wasanga aba guverineri aba wasanga arabanyabururi uravyumva mugabo ico gihe wanashaka nta byari bihari ibyo bya mu mategeko bavuga ati n'abarundi ngo gasanga mu ngingo zonyene zifatwa hari abakumigwa hari nk'abavyeyi dufate nk'abavyeyi bacu bize kuri systeme bagira ina u ugasanga uku ni nko kuwashaka ko mu Rwanda usanga hari abantu bamwe usanga bafashwa n'ibigo ngo bijye gufasha abacitse kicumu abagize ki basanga ni habura utuntu dutuma wumva yuko witandukanya nabo hariho nk'umutipe yitwa nambari bamporiki yigeze wenyene kuvuga ko umutipe n'umuhutu yigeze kubwira yuko ngo abana b'abahutu bose ngo bakwiye kuza barasaba ikigongwe ngo abatutsi ngo kubera ngo abavyeyi babo ngo bakoze amahano usanga rero ivyo tujuru hama utwo urabyo kandi baragiguranye ngabo mu Burundi kubera twebwe umva bo nko mu Rwanda n'abahutu bisha abatutsi izi sivyo mbwa mu Burundi harabibi mu nyuma y'abana tuyage duharirane tumenye ukuri amaduharirane hamabiba biraheze ibituko fresh tuko bien do birababaza kandi nta ebana ivyo vyabo by'amacakubiri yabo bazobigumiza hari cyangwa bavyambukane babitware muri Kongo iyo bashaka mugabo ngaha umupaka utayitika imbere ko turangiza rero ikiganiro cacu kuko twabuze byinshi kandi nizera ko bifasha abantu bose yego nanishaka ko normalement uko biri kose ufise n'impanuro yego niye impanuro wotekerera baba bakoresha imbuga marezo sociaux mu Burundi ariko hose utibagiye no mu Rwanda uko normalement hari umuntu yavuze ati hari umuntu yambajije nawe nyene n'umunyarwanda reka ndamuvuge arambaza ngo wewe ngubona ngo ibintu byagakwiye kuba kinavuga nta kibi na kimwe cyagakwiye kuba ariko Imana irizi ngene ibintu bizorangira dusubire ara vie normale kwa kundi nyene mu Rwanda dusubire tugenderanire nko tugenderanira mu Burundi ndazi neza ko itazova imipaka yugaye wowe niki wobwira nk'inama nk'abantu babivugana batukana na basuka reka tuko umuntu wacu ikintu nobabwira bajya batipe urabibona nta numwe amenya ejo hiwe ingene hameze sivyo niyo mpamvu mu kugira ntibaze abantu baze barahendwa si suka suku gusa urabona Chimamanda ivyo yandika urabona bande nabande hari ya gauche à droite urabyumva ibi byo Burundi no Rwanda ni ibintu by'umwanya arabana ko abarundi n'abanyarwanda arabavyara haraba kuvyarutsanya rero iyo bishitse imipaka ikugara n'igikugara fend of ntihabura ikintu gituma ugasanga barahujije none gari imipaka ntihari yuguruwe urabyumva niho buri kintu kibahuza ugasanga ibintu birasubiye kumera neza ega ntibitanga ubu kuva kera vyamyeho urabyumva hama tugasubira twagendera rero tuko turagenderanira uno musi ubona yuko ariho igitero kiza kikugana ubona neza yuko uri nk'umwene gihugu w'u Rwanda ugomba kugikinga no mu gisoda hari amategeko burazi ko no mu gisirikare hariho ingene imfungwa umuntu yamanitse amaboko ntumufata yadugije igitambara cyera aravuga ati hana amahoro sisi twebwe urugamba sigo turimwo tibwa n'amategeko we rero ntucugomba gukoresha kujana n'amaranga mutima ugombe guta ubuntu abantu benshi bariko bagenda batakaza ubuntu kubera ibyo bagashira amaranga mutima menshi ejo higayeje ibintu biragenda neza dusubire kuvuga umuntu wese rero burya twese turafise burya twese
dufise inshingano zo gukingira dufise umva turi oblige gukingira umuhamagaro umurundi wese agomba kugira umuhamagaro wo gukingira territoire yiwe igihugu ciwe rero nkaje mpagaze nga ari abantu baze ko gukingira igihugu ari makango fate mu inkonko ngende kurasi je ndasishiye nyene niri jambiri iri n'inkonko uravyumva so n'uburenganzira bwanje gukingira igihugu canje ivyo babimenye kandi nta mugambi numwe mfise wo guhagarika gukingira igihugu canje nabo kwabo barafise ukuntu bakingira icabo rero bo bonyene egasi bo bonyene bafise droit yo gukingira ivyabo ndakinga nabo bagakinga umwe wese akinga ivyiwe amatwi ubahanye izi tukabandanya tukabana amahoro ego simbizi kandi gushimira amani vyuguruka tuzobana amahoro mugabo atahura ati umuntu mwose yakingiwe iwe umuntu agakingiwe amani vyakenerwa tukaba bamwe tuzofashanya gukingira twese mba umubanyi niwo kwemera yuko ategwa niko byari bisanzwe kuba biri burya Kongo itewe Uburundi bwayitabara u Rwanda rutewe Burundi gatabara Tanzania niko byari bikwiye kumera kuba turi muri East Africa mugabo birababaje ingene aremwe ama division imbwa bizohera tu petit à petit simbi yego big up son and don't give up sawa tuzosubira hari bije mba mpari wakoze mba mpari kabisa neje nzokurondera kubuhari sawa ntangora